Amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu. Ndaguhaye kaze mu kiganiro Amahoro iwacu mugenzi uri kurumviriza kino kiganiro kuri radio y'u Burundi. Ukibatunganiriza akaba ari Samuel Nsabimbona, umutumire wanje turi kumwe nkabanda muhaye kaze. Amahoro neza? Amahoro cyane. Nagomba kuba batari babamenyereye mwidondore kugira ngo tuze kuganira twese twamenyanye. Murakoze mwese abariko mutwumviriza, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu. Jewe nitwa Sofoni Ngendakuriyo, nkaba ndumukristo mwene data wanyu. Murakoze cyane. Nawe uri kuratwumviriza tuguhaye kaze kandi ukurikirane kino kiganiro. Uno munsi tugomba kuganira ahanini kubijanye n'ingene Imana ihora irondera umuntu mu bantu bayo kugira ngo agire icyo akoze mu gutunganya ubuzima bw'igihugu agikize. Turaza gushimikira ahanini ku witwa Dawidi wo mu ijambo ry'Imana. Mushinga ntahe Sofoni Ngendakuriyo, iyo abantu bavuga bati Imana irarondera umuntu wo gukiza, muca mwumva mwiki? Murakoze. Imana ubwa mbere niyo yaremye abantu, irema isi n'ibibamwo vyose, hamishiramwo umuntu. Umuntu rero yarabayeho, mugabo Imana yamuhaye akarimbi k'ingene yifata, k'ingene agenda, k'ingene akora, ntiyakurikiza ivyo. Hanyuma agira ikibazo, agwa mu ngorane, icaha, umugararizo ku Mana utuma aja mu ngorane. Aho rero kuko Imana ikunda umuntu, kuva rero umuntu agiye muri ivyo bintu bibi bigatuma no gupfa ashobora gupfa, niho Imana yatanguye kurondera ico tabara, ico kiza, kuko Imana irakunda umuntu. Naho yokora ibibi bimeze gute, naho igihugu cokononekara bigeze hehe, Imana irakunda umuntu. Ivyo rero yabikoze kuva mu ntango kuri Adamu na Eva, irondera ingene yokiza abo bantu. Irabandanya nuko isi yagiye ibandanya ibaho, n'ikibi kibaho, ivyononekara, ariko Imana niyo yagumye irondera ingene yokiza abantu ikoresheje umuntu. Ariko kandi imbere y'ikoresha abantu yaravuga yo nyene, kuko yaraje ivugana na Adamu na Eva, ijwi ryumvikana, Adamu na Eva bakaryumva, bakarimira bati ni Imana ije. Ariko mu nyuma Imana irakoresha abamarayika, igatuma abamarayika bakaza bakavuga bati Imana idutumye ibi n'ibi n'ibi, yewe muntu. Hanyuma mu nyuma Imana ikoresha abaherezi, ikoresha abavugishwa nayo, ikoresha n'abami, igahagurutsa umuntu akaba umwami kugira ngo akize atabare igihugu. Nuko vyagiye biraba. Muri uko rero kurondera umuntu wo gukiza bigaragaza iki ku migenderanire y'umuntu n'Imana? Nukuvuga ubwa mbere nukumenya ko umuntu n'uw'igiciro imbere y'Imana. Kandi igihugu cashizweho n'Imana. Imana ntiyagishizeho ngo kimere nabi. Irakibabaye, irababaye abantu bari muri ico gihugu, irababaye ibiri muri ico gihugu, kandi si abantu gusa, n'ibitungano Imana irabibabare, n'ibintu ibiterwa, ivyimeza, ibiki byose vyashizweho n'Imana. Irabibabaye rero, nico gituma irondera iminsi yose ivyarimwe vy'Imana ngo biba amahoro, bimererwe neza. Nico gituma irondera umuntu. Ninde muri barya yoba ari umuntu yoba abereye kuba uwo gutabara no gukiza abandi bantu? Tuza kwishimikiza ahanini ijambo ry'Imana. Hari ibyo mwebwe mufatiye kuri kahise kibijanye no kujambo ry'Imana ribivuga, aho mwogerageza kutubwira nka bimwe byagaragaje ingene iyo Mana irondera umuntu? Ubwa mbere nkuko nabivuze, Abisirayeli nibwo bwoko duharura baba nk'icitegererezo, nk'abantu bitwa muri Bibiliya ijambo ry'Imana ubwoko bw'Imana bwa mbere buzwi mu gitabo c'Imana. Hanyuma Imana ubwa mbere niyo yashizeho abantu n'umuntu wo gufasha Abisirayeli igihe bari bamerewe nabi. Kuko reka ntangure ndakubwire ibihe bisaba uwukiza igihugu.
canke ukiza abantu bene ivyo bihe biraba ibihe vy'intambara Imana ikarondera uwo bakiza akabavana muri iyo ntambara Imana ikabona ibihe vy'inzara ikagira iti none abantu bokizwa n'iki hanyuma ikarondera umuntu yohaguruka muri ico gihe nyene Imana ikabona ibihe vy'ingeso mbi zononya abantu igihugu imico imitegekere y'abantu ikononekara gose nko mu gihe ca Nowa igahagurutsa umuntu nka Nowa ivy'agahahazo abisirayeli bari muri Egiputa arabaja babacura bufuni na buhoro ikavuga iti none ninde muntu yohaguruka ngo agende guhangana na Farawo itora Mose mu bihe vy'ikiza ikavuga iti kiya kiza c'indwara nta kindi gishobora kuyikuraho ninde muntu yamirondera umuntu igihe cose kirajanye n'ingorane yaco kandi muri ico gihe nyene Imana irondera umuntu yoshobora guhaguruka ni wibuka igihe ca Gideyoni abantu b'Abisirayeli bagowe binyegeje imbere y'Abamidiyani ingabo z'Abamidiyani bakabatera bakabagirira nabi Imana irondera umuntu Gideyoni yari muto mu muryango wiwe mugabo Imana ivuga ngo hagurukana izo nkomezi zawe uko zingana ukize Abisirayeli jewe na Mose yavuze ngo jewe ntazi kuvuga Gideyoni nawe jewe ndi muto mugabo Imana irondeye umuntu ikamubona iravuga iti ni wewe nyene reka kwigaya reka kwikengera kuko abantu turishwe no kwikengera muravuga ngo jewe muri kino gihugu ntazwi no kumenyekana nofasha igihugu nte Imana imaze kukubona ibizi neza ingene ushobora gufasha igihugu ikiba gikwiriye gusa no ngo ndi hano nonkoresha ukugomba nuko rero Imana yagiye irondera abantu nadondaguye ari Imana yahoze irondera ba Mose ba Samweli ba Debora ba Gideyoni na Dawidi agacajamo mbega mugerageje kuraba uko abo bantu bari bameze hari ikintu bahurira ko Imana yarondera muri bo ikintu bahurira ko bene abo hamwe usomye ukabona Mose n'umuntu yubaha Imana kandi Imana imushingira indahe ngo umusavyi wanje Mose nta ugororoka mu byo namushinze ameze nkawe imbere y'abakuru we Aroni na Miriyamu yabwiye ngo umusavyi wanje Mose nta umeze nkawe mu rugo rwanje iramushima abo bose yaba Samweli nuko yashimwa n'Imana agashimwa n'abantu hari ahantu umuntu ashobora kwibaza ngo mbega jewe Imana irakubona ikavuga iti urya ndamushima w'Imana igaya ntimuha ibikorwa byo gukora mu byofasha abantu no gutabara abantu oya ibanza kumuhinduka ikamuhingura kuko hari abantu babi bazovamwo beza Imana rero nabo nyene irashobora kubahagurutsa ikabacisha mu ruganda rwo kubahingura kugira ngo babe nk'uko Imana igomba abo bose rero Imana ihamagara Imana ibabonamwo ikintu ciza ikavuga iti ameze nk'uko ngomba hanyuma igaca imuhagurutsa none kugira ngo uwo muntu ashobore gushika ku ntumbero Imana iba yaramuhamagariye imigenderanire ikwiye kuguma hagati y'uwo muntu n'iyo Mana ikwiye kubira imigenderanire ibaho ni irya nyene Imana ivuga ko ikeneye ni ukugira umutima wubaha Imana mu migenderanire ya Adamu n'Imana hari icononekaye kandi Adamu yategerezwa kuba uwuserukira Imana mu kurongora ivyaremwe vyose vyo mw'isi nuko rero n'aba Adamu bakurikiye si Adamu ujya wa mbere aba Adamu abavuka kuri Adamu bose bari bitezwe imbere y'Imana ko baba abakora ivy'Imana igomba bagakora ivy'Imana ishima tusomye muri Bibiliya tugasoma ivy'abami babayeho turumva ngo umwami naka aganza imyaka ingana uku ngo akora ivy'Uhoraho abona ko ari vyiza ngo haba amahoro mu gihe ciwe uyundi mwami nawe bakamuvuga ko avuga ngo umwami naka ngo aganza imyaka ingana uku ngo mugabo akora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi hanyuma rero Imana imukuraho nivy'ukuri ari ukora ivyiza ari ukora ibibi bazovaho naho yoramba akaganza imyaka 50 iherezo yaba mubi yaba mwiza azovaho mugabo avaho bavuga ngo yaranzwe n'iki mbega numwe tuzokwibuka nk'abami babaye abami bashingirwa intahe yuko bakoze ivy'Uhoraho abona ko agomba
agomba nka Yehoshafati niyo atewe n'ingabo z'ikindi gihugu yabanza gusenga ati Mana uhoraho ngende cyangwa singende na Dawidi turiko turagomba kuvuga ko uno munsi cyane ikimana yarakimukundira mu migenderanire y'umuntu Imana igomba gukoresha ni ngombwa uyu muntu arondere kurongorwa n'Imana imbere y'aho arongora abandi arongorwe n'Imana imbere y'aho abwira abandi ibyo bakwiye gukora Imana imubwira ibyo akwiye gukora ni umuntu rero afite imigenderanire myiza adakora ibyo Imana ibona ko ari bibi ariko arondera gukora ibihesha icubahiro Imana bikayishimisha mu mvugo ya kino gihe n'umuntu yisuzuma akigaya kuvyo yakoze nabi mbere akihana kugira ngo asubire mu murongo niyo yoba ataye na gatoya hanyuma akagumana imigenderanire myiza Imana ikamushima ikabona iti uyu afise umutima uciye bugufi afise umutima ukunda abantu afise umutima witonda afise umutima udahuruduka uwo niwe Imana igomba kandi yama ategugutwi ico Imana imubwira ni ngombwa arondere kugendera ku mategeko y'Imana Imana imugira iti cangaha kandi Imana iravugaga erega hari abantu bibaza ko Imana ndivuga Imana iravuga kandi yagutoranije irakubwira mukajana Imana ishima rero nuko agumana iyo migenderanire myiza haje kure y'Imana ariko agasiguza Imana mu vyo akora vyose mu nkundire imbere yuko duhava tuja kuri umwe Dawidi dufise ko nk'intumbero tubanje twiyumvire kuri iyi migwi ibiri mwari muhejeje kuvuga hariho abatoranijwe bakora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza mugabo kandi hakaba n'abandi mwavuze batoranijwe bagakora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi mbega muri abo bantu muri izo nyifato mubona twokuramwo icigisha ikihe nka twebwe muri kino gihe neza cyane ndatanga nk'akarorero k'umwami Sawuli erega yari yarobanurwa amavuta na wenyene yari yaratoranijwe Imana iramutora niwe mbere yabaye umwami wa mbere wa Isirayeli ariko akora ivyo Uhoraho adashima kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo imukuye ihagurutse uyundi afise umutima umeze nk'uko umutima w'Imana ugomba icigwa twokuramwo niki nuko niyo umuntu yoba afise igikorwa Imana yamuhamagariye abo umwami abo umukuru w'igihugu abo umukuru w'ishengero abo umukuru w'ishirahamwe rinaka abo umurongo iki canke kijya uwo ari we wese ku rugezo urwo ari rwo rwose namba ari ku rugezo rwo ku mutumba wa Rusansuma nimba ari ku rugezo rwa zone nimba ari ku rugezo rw'intara nimba ari ku rugezo rw'igihugu nico kimwe ni byiza ko amenya ati mbega ivyo ndiko ndakora Imana ibibona gute mbega yoza igahagarara hano ikavuga yonshimira canke yongayira kandi hari umuntu abibona ati nararoyeho akibagira ko ari Imana yamushizeho erega ubutware bwose Bibiliya ivuga ngo nta butware buriho budatangwa n'Imana abantu rero kenshi icigwa bakwiye gufata namenye ngo nimba ndi kuri ubu burongozi ubu nashizweho n'Imana agombe yibuke amenye ko hariho ibibi ariko arakora canke yibuke ko hariho ivyiza ariko arakora niyubaha Imana avuga ati Imana ishatse none umunsi norara ndahavuye kuko Imana ntizoharara kandi ntirindira amatora oya Imana ntirindira ngo biraba gutya nihaza guca avaho irafise urutonde rwayo kandi ku mwanya wayo ntawiha inama wayigira inama ngo ugira gutya Mana oya niyo nyene ico twitondera nk'icigwa dukuramwo umuntu wese nawe wari umukuru w'umuryango nawe wari umukuru w'ishure ari umukuru w'ishengero ari umukuru w'igihugu ari umukuru w'intwaro ahantu abakuru ni mu nzego nyinshi aho ari hose niyubaha Imana agira ati ndafise databuja mukuru kandi uyo ashatse nuno munsi ndavaho ashatse arampindura nteza gukora ibimushimisha nico cari gikwiye ko amakiriho nk'icigwa dufise tumenya yuko ivyo dukora s'abantu dukorera ariko ubwa mbere dukorera Imana murakoze cyane na mwebwe umuntu agakora aho ari hose yumva yuko ariko arakorera Imana amenya yuko yamutoranirije ico gikorwa uhagaze Kristo ugenzura ibikora nawe usozo
kunesha barahiye kuzogenera ibanga ry'Imana nzima iza guhesha kunesha. Iyo bavuze gukorera Imana ga mushinga na Yesofoni ko bamwe baca bavyumva mu rusengero gusa ntaco mwogira mukatubwira kuko bamwe babagira bati ntibituraba twebwe nta Mana dukorera. Murakoze cyane. Ibiriho mwisi vyose navuze mu ntango gatonya Imana yabishize munsi y'ububasha bwa Adamu ngo akorere isi isi n'ivu bimere neza hanyuma vyimbuke akore neza ibiri mu mazi bibeho neza ibiti biri ku misozi bibeho neza kandi ingaruka yavyo ivyo vyose vyaremwe bibaye neza n'umuntu amererwa neza akayaga keza ibifungurwa vyiza amahoro erega n'ibikoko batabihize ngo bigirire nabi ntawe bigirira nabi aho none aho duca hose hari inzoka mugabo utayicokoje ngo uje kwigirira nabi irakubona ukarengana ntitukeneye kukurya ariko uri kurayihiga uri kurayigirira nabi nta kabuza ica imera amagabo ikivuna ukaza usanga muri ko munanigana n'inzoka mufiki ibikoko hamwe vyoturumbuka mu mashamba birimwo bigatera umuntu iyo ntambara sinzi woyikiza kuko yoba ari intambara mbi cyane mugabo urabona urukoko rungana inka umwana mutoya akaruyobora neza akarujana hariya akarukurayo akarutahana akana gatonya kari munsi gose ngo n'ubutware umuntu yahawe mugabo hamwe yozara arakubita iyo nka akayikubita ihindukira nayo ikivuna igacimu cumita ihembe mbere no gupfa gapfa iyo ntambara hagati y'inka n'umuntu itewe nuko umuntu yayifashe nabi n'ahandi utayifashe nabi no kuyikamura hikama ukayinywera amata mbere n'umunsi ugeze kuyikora ko urayishora bakayibaga ukarya akanyama ntacaho ukoze kuko ni cyarimwe cy'ikiribwa mugabo utanguye kucononera amagara ubuzima kirivuna nagomba kuvuga rero yuko ivyo bintu dufise vyo mwisi mbanze ndeke n'umuntu dutegereza kumva yuko tugikoreye neza turiko turakorera Imana ega n'indimiro y'Imana wewe uri kurarimiranye n'itongo akabona uriko urajemagura ibiterwa ubifata nawe gati muranyononeye murahura n'impembo tuza kuyironka bakabona uruzi kuko amazi yashizweho n'Imana ngo umuntu amererwe neza mugabo ugasanga uriko urafata ibintu vy'umucafu uriko urabisuka mu mazi muri urwo ruzi rwari rugenewe gufasha abantu ngo babeho neza mugabo umuntu nyene akaba ari warwonona nta kigenda ukonona uruzi ukonona umusozi ukonona ibiti wawononeye biremye turabakozi b'Imana naho buri kuradandaza uri umukozi w'Imana kuko uriko uradandaza ukabesha abantu ukabiba Imana yavuze naguteye iteka ndaguha ibintu none uriko uratoteza abantu ubazimba birenze urugero hanyuma ukaronda inyungu iciye mu kugirira nabi abandi irashobora kubikubita ejo ukazona urudandazo rwawe rwapfuye rwononekaye canke ukazusanga uriko uronona abantu bo mw'ishengero ukabafata nabi nagushinze kuragira ubusho bwanje bwo mw'ishengero none wabugize ubwiwawe none uko wabucunaguza ubukoresha uko ushaka Imana ntisohara iragukura igashiraho uyundi n'ibindi naho tobarize mw'ishengero abantu bibaza ngo umukozi w'Imana nurya yasengewe kuba umuvugabutumwa yasengewe kuba umubishop yasengewe kuba umupasitori oya ibwo n'urugezo rumwe ni igikorwa kimwe mugabo watoranijwe kurongora abanyagihugu n'umukozi w'Imana watoranijwe gutunganya ivy'indimo n'umukozi w'Imana watoranijwe kwigisha abana bo mw'ishuri n'umukozi w'Imana kuko abo bana ariko arigisha n'ab'Imana kandi nibo yiteze yuko bazoshobora gukora mu gihugu no mu mahanga bagahesha icubahiro Imana mu byo bakora byose nuko rero niyo twoba turiko turakora ivyo tugira ngo ni ivy'iwacu umenye ko ari ivy'Imana hanyuma rero igikorwa cose cya kwisi cyatezwa kuba igikorwa cyo gukorera Imana kuko niyo yashizeho umuntu
watunganya ivyo mu isi bigende neza. Urumva mugenzi uri kuratwumviriza yuko ikiganiro kiriko kiraguhamagarira kumenya yuko ivyo uri kurakora byose kugira ngo umuntu amererwe neza uri kurakorera Imana, ukwiye rero kubikora nk'uko Imana igomba, ugakora nk'uko Imana ibikuronderako, ugakora ivyo Imana ishima. Nagomba rero umushinga ntahe Sofoni tubandanye twunguruza imbere rero dufatire akarorero kuri umwe Dawidi. Uwo Dawidi nini? Dawidi hariho ba Dawidi benshi, hari n'ababayeho dusoma muri Bibiliya ba Dawidi. Mugabo Dawidi umwami wa Isirayeli nuyo niwe mwami wenyene tuzitwa Dawidi mu bw'Isirayeli ico gihe. Akaba yavuka mu muryango wa Isayi wo mu Bisirayeli, hanyuma akaba yarangwa n'ibintu kanaka bigaragaza ingene yarameze. Yavukana n'abandi basore mu muryango munini ya cyane, umuryango w'umutama yitwa Isayi. Ariko reka nsome igitabo kivuga ivya Samueli ca mbere igice ca 16 ku murongo wa mbere. Aho hantu turabonamwo ingene bavuga ivy'uwo Dawidi, kandi turaja kubona n'ahandi herekana ivyamuranga. Ariko ahantu ni gihe yasukwa kw'amavuta na Samuel atumwe n'Imana. Maze Uhoraho abaza Samuel tuzogeza hehe kuririra Sawuli, kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta uhezuze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Niko rero guca agenda. Ku murongo wa 6 aravuga ngo abonye Eliyabu aribwira ati ntago kekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe. Ariko Uhoraho arira Samuel ati ndaco urabi ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko ntamushimye. Ingerero ndakwereke ivyo Dawidi yamenyekanirako. Hariho ikintu cyateye Sawuli. Yatewe n'impwemu mbi kuko yagaragije Imana agakora ivyo Imana ibona ko atari vyiza. Hanyuma rero Imana iravuga iti uyu ntashobora kubandanya ibi bikorwa kubera yuko atakoze uko jewe nshaka. Maze rero baramutoranya. Dawidi yaramaze gukora ibintu bikomeye mu Bisirayeli. Yari umuhizi. Reka twumve ingene bamuvuga ko abamushingira intahe. Bari abahungu abasore nkawe, ariko bari bamuzi. Kuko hari umuntu ashingiwe intahe n'abamuzi, na cyane cyane urunganwe. Iyo urungano rushingiye intahe uyundi rukabwira uti uyu turamuzi ameze gutya kenshi abari byo. Hanyuma rero umwami Sawuli afashwe n'iyo dayimoni yacimutera ikamera nk'intandara, akamererwa nabi. Bati mugenzi worondera umuntu azi gucuraranga, akamacuraranga igihe utewe n'iyo muhemu yavuye ku Mana wokira. Umuhungu rero umwe ku murongo igice ca 16 Samuel wa mbere ku murongo wa 18 ngo umuhungu umwe umusore aramwishura ati nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu. Reka rero turabe ivyo yamuvuzeko. N'umucuraranzi w'umuhinga, cyo ni cambere. N'umuhizi w'inkomezi, cyo ni cakabiri. Kandi arazi kurwana, cyo ni cagatatu. Aritonda mu vyo avuga, cyo ni cakane. N'umuntu w'igikundiro, cyo ni cagatanu. Kandi Uhoraho ari kumwe nawe, cyo ni cagatandatu. Ayo majambo arahambaye cyane. Nguyo Dawidi rero yarameze atyo, yarakwije ivyangombwa, kandi igikuru nikiduhereje ko kandi Uhoraho yari kumwe nawe. Uwo niwe Dawidi rero tugomba kuvuga ko yuko Imana yamutoye kugira ngo ashobore gukiza igihugu ca Isirayeli. Turumva yuko Dawidi atoranijwe mu bandi kubera afise icimana yamugomwako. None tutaraja kure ngo twiyumvire ku vya Dawidi gose, kuko ndabona tuzahava tubivuga mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro cacu. Imbere yuko duhava turangiza kino kiganiro, mwebwe mwumva uyu muntu Dawidi ameze gutyo, abantu bo mwigira kwiki kugira ngo nabo ejo kumbure Imana izibatoranye. Ni ikintu gihambaye cyane. Kandi icyo nohera ku bavyeyi. Abavyeyi barera abana bafise uruhara runiniya cyane rwose mu gutegura umwana kugira ngo akure
ari umwana w'igikundiro mu byo avuga none ntitwabisomye ngaha ngo kandi yitonda mu byo avuga icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose umwana ntapfe kuragukana amajambo ayo ari yo yose. Dawidi yari muto mu muryango w'iwabo, hariho bakuruwe mugabo Imana siwe yashimye, hariho abagororotse kumurusha mbere b'igitinyiro, mugabo wiwe yari afise igikundiro imbere y'Imana kandi yari afise ubuhinga Imana yamuteguje. Hanyuma rero nariko ndavuga nti abavyeyi baravye ivyo vya Dawidi bakaraba ivyamuranga bari bakwiye kugira bati ese icoduha abana bacu bakamera nka Dawidi. Kandi uwo Dawidi mu Bisirayeli yakuze arereshwa ijambo ry'Imana. Nagomba kubwira umuntu naho yoba atagize amahigwe yo kubaha Imana akaba yiyizi ko atameze neza, namugira inama yuko arongorera umwana wiwe kuja mu bo mufasha kubaha Imana. Cyo ni ikintu ca mbere gihambaye gose. Icya kabiri gihambaye nuko atamuvyeyi yoshigikira umwana mu ngeso mbi. Kuko iyo umuvyeyi ashigikiye umwana mu ngeso mbi, iherezo uwo mwana azomuhindukirira akore ibintu bizotuma n'umuvyeyi agira ati esayo nikoreye. Ariko iyo umwana akiri muto natozwe indero buhoro buhoro kandi yoye kwereka ingeso mbi umwana. Kuko abarundi barayamaze bavuga ngo wibuhetse ukaba wigisha uri mu bitugu. Nukuvuga ngo abantu baribagira ko mu byo ingene bariko bararera abana imico bereka abana hari naho umwana atafata ico kintu ko ari kibi cyane, muragira ati naje nkoze nkuko nabonye papa akora, naje nkoze nkuko nabonye mama akora. Ugasanga ariko aramurera natwe ariko aramubwira ngo kora iki, mugabo umwana yigira ku karorero abonye. Kandi hari ataba aragerandu akuze aca urubanza ati bijya ndabigaye sivyo tavyo nkora. Mugabo ugasanga ivyo muhaye vyose ubimuhaye mu karorero arayora akamiragura, hanyuma akazovamwo umwana mubi cyane. Nawe waho wicuza uti mbega amabi nakoze ko ntigishije umwana wanje, ko ntamufashije. Ega sukuja kumwigisha ngo nuko hageze ibihe bibi. Oya, ntushobora kumushobora ngo mwana gumaha, mwana ni wifate neza, mwana nubu mwana mwiza utabikoze kuva kiri mutowe. Ngo igiti kigororwa kikiri gito. Murakoze cyane. Reka kino gice cya mbere tukigarukirize ngaha kugira ngo tuzotegure ikindi cya kabiri, ariko tubanje kugarukira kuri iyi mpanuro muhereje abavyeyi. Kandi wewe uri kuradukurikirana urumva icyo ukwiye gukora kugira ngo utegure umwana wawe ejo adashobore kuba uwotoranywa ngo atabare igihugu ciwe. Ikiganiro cyacu rero ca kino gice cya mbere tukigarukirije aha. Murakoze. Icyo cyari ikiganiro Amahoro Iwacu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199 79 387 199. Iyo telefone urashaka no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi ushobora kudutelefona kuri telefone yo mu biro inomero 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye tukwifuriza amahoro ahubaye naho ubutaha.